Hello my people, hello my friend. Mbanje kubaramutsa cane. Je tuvugana nitwa Ntirampa Pascal. Hama kuri umuyoboro wacu tukaba dusanzwe duhacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkundo. Hama uyu munsi guys nkaba nabateguriye amategeko 6 ushobora gukurikiza. Inyuma yo kuyakurikiza ugashobora gusanga nawe wabaye mu millionaire, ugasanga wabaye umuhegwe. Burya mu bisanzwe ico womenya co amafaranga harya abafise amategeko ushobora kuyagirako kugira ngo ashobore kubana nawe, ushobore kuba umukire, ushobore kuba umu millionaire. Hama aya mategeko 6 nabateguriye, itegeko rya mbere rikaba rivuga uko woshobora kumenya aho amafaranga yawe aho yoba ava hamwe naho yoba aja. Kuko mu bisanzwe ntushobora kuronka amafaranga utazi aho ava, utazi n'ukuntu ashobora kugenda ngo ushobore kumenya uko wogera ubutunzi bwawe. Nk'akarorero turashoboye kwifashisha tukavuga ati nk'umuntu ashobora kuba nko ku kwezi akorera nk'ibihumbi nk'amajana 200, ugasanga mw'ivyo bihumbi amajana 200 arashobora kuba akoresha nk'ibihumbi nka 50, akabikoresha nko mu bintu vy'amadepasi adafise akamaro, ugasanga ivyo 50 yabikoresheje mu bintu vyo kunywa nk'inzoga, fate nk'ibintu vyo ari nko ku bakobwa bakoresha nk'imishatsi. Usanga uwo muntu usanga bigoye cane kugira ngo ashobore gushika ku bukire. Hama noshobora gushangirako ndababwira ukuntu ushobora kuza urafata nk'amafaranga uronka nka buri munsi ugafata nk'akantu nk'ikaye, ukaza urandika nk'amafaranga winjije buri munsi, ukandika nk'amafaranga asohotse buri munsi, kuko woshobora gusanga bishoboye kugufasha. Ivy'ingenzi nobabwira nuko umuntu ashobora kuba afise nk'amafaranga akaba adashobora kumenya ahaja, uko yinjira n'uko asohoka. Novuga yuko ari nko gutwara nk'imodoka idafise amafire. Kuko urumva mu bisanzwe usanzwe uronka amafaranga buri kwezi ukaronka nk'ibihumbi amajana 200, dufate n'amafaranga ufise nk'akazi ukora urakoze, mugabo inyuma y'ukwezi ukaza gusanga ya mafaranga yose yaraheze, mugabo ntumenye ati ya mafaranga yanje yagiye mw'iki canke mwa kiriya. Mu bisanzwe aho nta terambere ryoba ririmwo. Ntibizonagutangaze nubona niwasaza niwaguma uko, mu bisanzwe nta kizohinduka, uzosaza nyene uri umukire. Kuko amafaranga afise imyumvire imeze ukuntu. Kugira uyatunge bisaba yuko ushobora kwigira umuntu w'umugugu, ukikuramwo nk'ubwenge, niho ushobora kubana n'amafaranga. Hama guys ico nogusaba nyamba woba uri mushasha nuko wokora s'abone, ugakora subscribe, bishobotse ugakora na like kuko nta n'imisegonda 2 vyogutwara. Hama tukikomereza n'ibiganiro. Hama YouTube channel yanyu ducishako bino biganiro ni YouTube yitwa Panica Money and Love. Hama guys reka tuje ku kintu ca kabiri, ukuntu amategeko y'amafaranga ukuntu ameze. Iryo tegeko rya kabiri naryo riraza rikavuga ku bintu vyo kwizigama. Ukizigama imbere yo gukoresha amafaranga. Dufate nk'ubu nyamba ufise nk'ikintu ukora nk'amafaranga ushobora kuba warose, nyamba nk'uno munsi ucuruje wungutse nk'ibihumbi nka 10, imbere yuko uza gukoresha vya bihumbi 10 wungutse, banze wizigame, banze uvuge ati ku munsi reka nizigame basi 1000, nyamba wungutse ibihumbi 10, nyamba uvuga wungutse ibihumbi 10 ukavuga ati ku munsi reka nizigame amafaranga 500. Kuko uza gusanga bigufashije. Aha turashobora guca turaba nk'umuntu dufate yinjiza nk'ibihumbi 100, arashobora kwizigama nk'ibihumbi 10 imbere yuko ashobora gukoramo ikintu na kimwe, ukavuga ati reka mbanze nizigame.
kuko kwizigama ugafata nka 10% y'ivyo winjiza aba ari ibintu vy'akamaro, kuko ugiye urizigama uko uhembwe wizigama amafaranga urashobora gusanga yagwiriye, ugashobora gusanga uciye ufata ukayakoramo nk'agaproje ugasanga ibintu biriko biragenda neza. Hama itegeko rya gatatu ico nobahanurira nuko woshira amafaranga yawe mu bikorwa vyunguka, kuko iyo usize amafaranga mu bikorwa vyunguka amafaranga usanga ariko aragukorera aho uko wewe uyakorera. Dufate nk'akarorero nk'umuntu afise nk'ibihumbi 100 arashobora kuyashira mu bucuruzi nk'ubucuruzi bwo kugurisha imyambaro, agashobora nko gucuruza nk'amayinite canke hari n'izindi proje ushobora gukora, novuga yuko ni nk'imigabane mugabo vyo ni ibintu vyerekeranye na blockchain, ugura nukuvuga iyo blockchain ibintu bisanzwe bihakorerwa n'amafaranga ngurukana bumenyi. Ayo mafaranga ngurukana bumenyi nayo urashoboye kuyagura ari hasi akazotera aguma atera aduga, kuko nk'akarorero nk'ubu nka Bitcoin en 2009 yagurwa mu 0,5 ariko ubiri mu 75,000, ariko muko kwa 10 mu kw'icenda kwa 2025 yarigeze muri 76,000. Urumva nk'umuntu yaciye ashobora nko guca ashirako agashiramo nk'ibihumbi nka 200 gusa vy'amarundi, urumva ubu n'umu millionaire. Rero na matike urashoboye murantunga, urashoboye no kuraba nka proje nka cryptomone ukaraba ukavuga ati cryptomone ndafise ko ifise kazoza, ugashobora kuyigura ugashiramo nka ya 10% yawe ugira uza urizigama, navyo uza gusanga ari ibintu vy'ingenzi cane kuko birashobora kugufasha. Ariko mugabo ikintu nobakangurira ku bintu vyerekanye na cryptomone ni ibintu bishobora kuduga bikamanuka, no kubigendamo gahoro gahoro, apana guca ugenda n'ibihaba ngo uce ufata ngo amafaranga yose ngo ufise ngo ucurundamo, oya ico sinokiguhanura. Ariko mugo cryptomone iyo iramutse ivuze ngo iraguhaye amahera irayaguha kandi ukayabona kandi nawe ugasanga wamaze kuba umukire. Rero nobahanurira yuko mwogenda gukora investissement muri cryptomone, aho ubu hoho cryptomone ubu zigurwa rumwe rumwe kandi ku bantu bariko barazigura ndibaza mu minsi iri imbere bazoshobora kuzoba bazokunguka. Hama reka tugende kw'itegeko rya kane. Itegeko rya kane nuko wokwiga gukoresha amafaranga, ukiga gukoresha amafaranga ukoresheje ubwenge, apana gukoresha amarangamutima. Kuba amafaranga iyo uyakoresheje ugashaka gukoresha ibintu by'amarangamutima nta kintu usanga bikumariye, usanga waguye down. Nk'akarorero nk'umuntu afise nk'ibihumbi nk'200 akayagura nka smartphone nka Android nshasha, kugira ngo ashobore nko kwereka nk'abandi bantu yuko ari smart, yuko ateye imbere, aho kuyashira mu kintu kimwinjiriza nk'ivyo. Urumva nkaho ntaba yakoresheje ubwenge, aba yakoresheje ibintu vy'amarangamutima. Hama reka tuje ku kintu ca gatanu, ariryo tegeko rya gatanu ryo kubaka imico y'ubutunzi. Mu bisanzwe kuba umukire si amahera gusa, wapi kweri, n'ingeso, kugira discipline, kumenya gutegura ejo hawe. Nk'akarorero turashobora kuraba nk'umuntu ashobora kuronka nk'imiliyoni ariko mu mezi 2 agasubira hasi, nk'urumva yuko aba ari umuntu atagira discipline. Amahera mu bisanzwe uko ameze aho yateye ni nk'imbuto, ni nka kurya utera ibiharage ukabitera bigakura ukabisarura, rero n'amafaranga niko ameze.
Rero amafaranga bisaba yuko umenya kuntu yitwarako, uyarose ntuce uyashira mu bintu biyahombesha gusa, ahubwo ukamenya ati amafaranga ndayarose noyavyaza ayandi gute, nivyo vyiza. Urashobora nko gutegura nka gahunda y'ubuzima bwawe, ukaraba nk'ivyo ushaka, nkaho ushaka kuzoba uri nko mu myaka nk'itanu, hagati y'imyaka nk'itanu na 10 canke kuduga, ukiga nk'ibintu woshobora gushiramwo ubwo butunzi. Urashobora nko gusoma nk'ibitabo nka vya Rich Dad Poor Dad, canke nko ngaha nko mw'iki ikintu noca ndagukangurira ushaka gukora nka projet yo mu myaka nk'itanu na 10, urashobora guca ugenda ugaca uraba nka kiribito-money wizeye, iri hasi ukayigura, ugaca urindira nk'inyuma y'imyaka 5 na 10. My friend, je ndazi yuko woba uri uwundi muntu kandi ivy'amafaranga vyoba vyaragize bidashitse ngo nka kiribito-money usange barayihakinze canke ngo ipfe, ndibaza yuko uba wamaze kugafata inyuma y'imyaka 5, hagati y'imyaka 5 n'imyaka na 10. Hama itegeko rya 6, ico nokubwira nuko wofata umwanya wo gufasha abandi, kuko abakire benshi bafasha abandi si gusa bafasha abandi, kuko gufasha abandi uza gusanga birimwo inyungu, bironkeramwo umugisha, wigirira icizere, kandi n'ivyo uriko urakora bitera bija imbere kuko usanga abantu benshi baca bagushigikira. Ukiga kugira umutima mwiza wo gufasha abandi, ariko mugabo ukaraba nturengere. Hama guys, ikiganiro nabateguriye numva cogarukira ngaha. Nyamba wumva hariho ivyo tuba tutasizemwo, nuko woshobora kugishira nko muri commentaire, canke hari ivyo wumva twokongerako, turashobora kongerako nk'ayandi mategeko, tukavuga ko tukabandanya tuvuga uko wobandanya witwara, kugira ngo ushobore kuronka amafaranga, ko wokora saving, ko wovyitwaramwo, vyogufasha cane kuko muri isi tugezemwo bisaba yuko dukorana ubwenge, tugakora kandi cane, kuko amafaranga udakoze cane kugira uyabone usanga bigoye kandi bisaba kuvunika. Bisaba kuvunika bro, kugira uronke amafaranga si ibintu vyo gufyina. Hama ico nokubwira nuko wokora sabone, ugakora like na comment, kugira ngo iki kiganiro nyamba mba cakuryoheye kugira ngo kizobone gushikira abandi, kuko iyo ukoze like, comment, natwe biradufasha cane, canke ukadushigikira dufata mu mugongo ugakonda kuri sabone. Hama mugire umugoroba mwiza, mugire umusi mwiza, bivanye naho umwe wese ahereye. Ciao ciao, murakoze.